Turabaramukije cyane banywanyi ba Heritage TV Burundi kandi turabahaye ikaze ubugira kandi mu kiganiro canyu umusomyi n'umwanditsi kikaba ari kiyago kibaganirira ku nyandiko zitandukanye cane zivuga ku by'ubuzima rukristo kugira ngo tuzimenye tumenye abazanditse ariko kandi kugira ngo no mu buzima bwa misi yose zidufashe kubandanya urugendo rw'Ukristo twubaha Imana kandi tuyihesha icubahiro. Uno munsi dufise ikindi gitabo gishasha, dufise umutumire mushasha ngaha iruhande yacu tukaba tumuhaye ikaze. Turaguhaye ikaze mutumire. Mwakoze kumikaze. Uno munsi uza kutuganirira ku gitabo ikihega mutumire. Witwa gute kwanza? Okay, nitwa Simbaraki Maxime. Ndi umunyeshure, mbere ko umunyeshure ndi umukristo, ndi umunyeshure. Sanzwe senga kuri Bomberge mugabo ndi hano nk'umukristo. Ntibaserukiye ishengero ryawe. Sinaserukiye ishengero. Zivuga ibyo nza kuvuga birakwega. Yego. Hanyuma niga kuri Université Lumière de Bujumbura. Sciences infirmières bac 2. Ivyigwa by'ubuvuzi mu kabiri. Yego turaguhaye ikaze Maxime. Mbega tuza kuganira ku gitabo citwa gutega Maxime. Igitabo citwa relation entre garçons et filles. Kimwe twavuga ko ari ubucuti hagati y'abahungu n'abakobwa canke imigenderanire hagati y'abahungu n'abakobwa. Hanyuma canditswe nabande canke nande? Okay, bon, kiri kuri ku rubuga canditswe n'aba jeune bakiri bato bagiye hamwe baragira urubuga rwitwa Revolution. Hanyuma gatoya kugo rubuga ni urubuga rwashizweho inyuma yuko habaye congrès mu 2010 akanama. Hanyuma bari barigishwa hanyuma bigishwa ku nyigisho sinze ko no kivuga mu uko bacanditse. Inyigisho yavuga Facebook connect toi. Hanyuma baca bashago urubuga kugira ngo babandanye basangira izo nyigisho. Ariko kandi urwo rubuga nubwo aba jeune bafise intumbero yo kugwanya imico mibi yiyumvwa ku bakiri bato ku myaka bavuga ko ari imyaka y'imishuhira. Hanyuma benshi bibaza ko abari mu myaka ataco bitegwa ko kizima canke atacu umuntu yobazeza, ariko bo baravuga ati turashobora naho tukiri bato turashobora guhura n'ubutumwa bwiza bukaduhindura, hanyuma tugahindura naho tubaye biciye mu nyifato yacu mu buzima bwacu bwende bugenda burahinduka n'ubutumwa bwiza. Hama ni twashimye no gusangiza ubutumwa bwiza biciye mu vyandiko bitandukanye kugira ngo bishikire abantu benshi cyane batumbera abakiri bato. Wow, natwe ko tukaba twarashikiriye la Revolution n'urubuga rwiza tumaze gukoresha ibitabo vyabo. Ikibazo ngira kigira nka gatatu kandi nkuko ari kurevuga handika ko abanditsi bakiri bato nibaza ko niba kibashikana imyaka 30. Ego hanyuma iki gitabo ga Maxime kivuga kuki mu ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri, mbega umuntu ataragisoma mu ijambo rimwe igitabo kivuga kubiki? Igitabo mu ijambo rimwe kivuga ku bucuti hagati y'abahungu n'abakobwa. Akavuga yuko ubucuti hagati y'abahungu n'abakobwa nta uzobitora byanditse neza muri Bibiliya, ariko baravuga yuko mu Bibiliya uzotora Aburahamu atuma umushumba we kuronderera umugore umwana we Isaka. Hanyuma twereka n'ubundi na Maria batwereka Joseph na Maria bari mu fiançailles, ariko niba batwereka kungene bahuye. Ariko cyane iki gitabo kigamije gutwereka ibya amahame Bibiliya, amaprincipe amahame Bibiliya yerekana kugira ngo tuyisunge mu bwo bucuti hagati y'abahungu n'abakobwa kugira ngo tubamwe mugendanire bihwanye n'ijambo ry'Imana rivuga. Ngira ni ivyo bavuga mu ntangamarara kandi banagira ko mu gice cambere bavuga ati hari ikibazo ciza cyo kwibaza. Bega ico kibazo ciza cyo kwibaza mu vyerekeye ubucuti ko bitari muri Bibiliya ivyerekeye gukundana n'umuhungu n'umukobwa. Ico kibazo cyo kwibaza mbega naho bamaze kukivuga ko niki kibazo umuntu akwiye kwibaza ariko ari yumvira ku bucuti hagati y'imisore n'abigeme. Nuko meje kubivuga nubwo bitanditse muri Bibiliya mugabo hari ikibazo tukwiye kwibaza badusangiza abanditsi bakiri bato. N'ayahe mahame Bibiliya yerekana tukwiye kwisunga muri ubwo bucuti hagati y'umuhungu n'umukobwa kugira ngo ubwo bucuti tubibemwo neza bihwanye n'ijambo ry'Imana
rivuga. Nibaza ko ico kibazo umuntu akwiye kwibaza, mbega nkwiye kugendera kuki, nkwiye kugenda gute nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Nibaza ko ico kibazo tukwiye kwibaza. Hari ibintu bitari muri Bibiliya muga ushobora gukoresha Bibiliya kugira umenye ukuntu bibamo. Ibintu byose byanditse muri Bibiliya, ikiganiro nticanditse muri Bibiliya ukuntu gikorwa, Facebook ntiyanditse ukuntu muri Bibiliya ikoreshwa, muga byose turashobora kumenya turavye izindi nyigisho za Bibiliya, tugashobora kumenya uko dushobora kwitwara mu turere tw'ubuzima dutandukanye. Yego, n'umwanditsi aravuga yuko baravuga ko akunda kumutumira, yitwa Nata, barakunda kumutumira, umwe mu banditsi barakunda kumutumira kugira ngo yigishe ku bitandukanye, ariko akakunda kumutumira kugira ngo yigishe ku bucuti hagati y'abahungu n'abakobwa. Hama kandi izo nyigisho ni nkuko bivuga mu ntangamarara ntizikunze kwigishwa cyane, kandi ziba zikenewe cyane kugira ngo zigishwe abakiri bato. Okay. Hanyuma nyene twimbitse tuje mu buryo bugaragara. Mbega mu gice cya kabiri bavuga yuko hari ikintu cyo kwisunga muri Bibiliya, naho ivyo gukundana bidasanzwe vyanditse, ukuntu ngarondera umukobwa, ukuntu bagira ubucuti, ukuntu bitegurira ivy'ubukwe. Mbega ni igiki dukwiye kwisunga muri Bibiliya naho atari ivyo bintu vyanditse hagati y'ubucuti, mu bucuti hagati y'umuhungu n'umukobwa? Ego, barisunga mirongo ya Bibiliya iri mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 5 kuva ku mirongo 21 gushika 32, aho Paulo atanga kubwira abagore ngo bubahe abagabo babo nkuko bubaha Kristo. Hanyuma akongera akabwira abagabo ngo bakunde abagore babo nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Rero ikintu tukwiye kwisunga nk'ihame gifaransa dushobora kwita principe, nuko umuhamagaro, baravuga mu cyo ko umuhamagaro w'ubucuti bw'urukundo bacha precisa neza, bw'ubucuti bw'urukundo hagati y'abahungu n'abakobwa guhe kwisunga yuko umuhungu n'umukobwa bahamagare kwerekana ukuntu Kristo yakunze ishengero akaryigura. Hama n'ukuntu umukobwa nabo nyene akwiye kwerekana, canke abakobwa bakwiye kwerekana ukubaha umugabo kugira ngo byerekane ukungene ishengero ryubaha Kristo. Rero nibaza ko ihame niryo duhamagare kwerekana hagati y'ubucuti abahungu n'abakobwa yuko tukwiye kwerekana mu gifaransa bwa reflete, kwerekana kugaragaza kone Kristo akunze ishengero akaryigura. Hama ni kwishengero ryubaha Kristo rinezerewe kandi. Umuntu wese ariko yategekanya kugira ivy'ubucuti yogira ayo mahame. Nimba ari umuhungu amenya ko ategerezwa kurondera ineza ya mugenzi we umwigeme, kandi no kurondera kugaragaza ishusho ya Kristo, yo gukunda, kwigura, kwitangira. Hanyuma umwigeme nawe agomba kuja mu bucuti ategerezwa kumenya yuko akwiye kuba kumvira, kugamburukira. Ntibisigura ngo yumvira mubi n'ibitubaha Imana, umugabo akwiye gutahura ko ngira ariwe mutwe w'urugo, ngira turaza kubishika ko ngira no mu nyuma. Hanyuma mu gice gatatu bacitse urugo, abantu bavuga ibintu bitatu dukwiye gutahura ku vyerekeye urugo hamwe n'uko Imana irushaka. Ivyo bintu ni bihega Maxime. Hanyuma Imana ishaka urugo gute, mbega bimeze gute? Cyambere akatangwa kuvuga mu byo bitatu, aravuga isezerano, akavuga igihushane, ukwahukana. Hanyuma icakero avuga no bwizigirwa. Hanyuma icakatatu aravuga no bivuga mu gifaransa autorité et soumission. Hanyuma mu gace kambere aravuga mu gace kambere ka kisezerano no kwahukana, igihushane cisezerano ari kwahukana hagati yabubakanye canke hagati y'abagiranye isezerano. Aravuga rero ku kwahukana, rero aravuga ko kwahukana ni umugambi w'Imana, ni umugambi w'Imana. Hama aca badati ikibazo ciza, abanditsi baravuga ati ikibazo ciza ni kwibaza igihe Imana arema umugabo n'umugore yabaremye gute, yabaremye uvyerekeye urugo. Hanyuma baratwereka abanditsi yuko umugabo n'umugore Imana ikibarema kugira ngo babane. Barakoresha na passage ya Matthieu 19, igihe abafarisayo baza kumubaza Yesu uti mbega biremerewe yuko twirukana abagore bacu?
mu kubishura basubiza ku ntango Imana ikirema umugabo n'umugore yabemerera ngo umugabo azosige se na nyina hama ngo babaye n'umugore akaramata bose ngo acike umubiri umwe kandi ngo ntihagire n'umuntu n'umwe atandukanya icimana ifatanyije umva berekana ko divorce ukwahukana ntibiri umugambi w'Imana vyaje kubera icaha vyaje Yesu acabishura ati igituma Mose yabemereye kwahukana cyangwa guhete utuma umugore agenda nukubera kumanara kw'imitima yanyu rero divorce yaje kubera imitima yacu yakomanariye mu caha hama kandi Mose atanga nicyo no kwita mu gifaransa alternative yuko bashobora guhugweta umugore mu kwahukana hama cyakara bwa fidelite ubwizigirwa hama batwerekana mu ya principe mu ya hamenyene yuko Kristo akunda ishengero hanyuma ishengero ikwiye kubaha Kristo rero batwereka yuko Kristo ntakunda amashengero ntafise amashengero afise ishengero manya majambo ntafise novuga no question jambo ntafise abagore benshi afise umugore umwe ntafise abahabara afise umugore umwe hama kandi ishengero naryo ntirikwiye kubaha abakristo benshi ni Kristo umwe umva Kristo afise ishengero rimwe kandi arikunda akagigura ryonyene hama kandi n'umugore akwiye kugira umugabo umwe nk'uko ishengero ifise umugabo umwe ni Kristo umwe wow hama autorité naho ukuganza no kugamburuka no kumvira hari gihe nyine abantu bafata kuganza nk'uwo umengo ni gucinyiza umugore ni kutegeka ni gakuze mico yacu no gukubita amakofi bagashirako ariko kuganza suko urumva kuganza ni obyita mu kirundi ni responsabilité kuko Kristo yarakunze ishengero aragigura kugira ngo agezeshe ijambo ryiwe rero uku kuganza ni kugamije gucinyiza ugamije umugabo muko kuganza yitirirwa kugamije kwerekana ukuntu Kristo akunda ishengero ryiwe kandi akagigura urumva rero kuganza sigucinyiza hanyuma kumvira kugamburuka rege n'abigeme n'abacanga abagore bayifata nabi akumva ati turacinyijwe menga bibiri yashaka kuducinyiza twiganzu yazagira n'ivyimviro vya feminisme n'ibintu byose emancipation y'abadamu rero naza ko abahungu n'abakobwa ibintu bintu bitahura nabi n'abakobwa uko navuze ko abahungu babitahura nabi nuko abakobwa bitahura nabi baza ko ari gucinyizwa ariko si gucinyizwa batanga akarorero abanditsi batanga akarorero kungene ndumo Kristo hama nkaba ndi mwishengero kandi akamamagara gushigikira ishengero igishengero rikorera rifise umugambi wo gutwara abantu kuri Kristo Yesu kubereka ubutumwa bwiza kubereka umusaraba mamagara gushigikira no kubaherekeza no kubasengera rero nibaza ko ukugamburuka mbako bibiri vuga muri Ephesians 5 no kugamburuka ko gushigikira umugabo kumusengera kumukurikira kumufata ku nguvu kumufata pana ku nguvu kumutera intege kumutera intege kumushigikira nibaza ko ari ibyo tukwiye gutahura cyane muri ako gace wow umugabo kuganza ni kurondera ineza y'umugabo nko Kristo arondera ineza y'ishengero umugore naho kumvira no kugamburuka ni gukurikira muri iyo nzira nyine umugabo yaciye yo gukurikira Imana yo gukingirwa yo gufata ingingo zibereye nivyo ndibaza ngere kuvuga wow nubwo twavuze yuko ibi bintu vyerekeye ubucuti bw'abigeme n'imisore nibaza ko habamo no kwagura gatoya ku buryo n'undi muntu ubatse ashobora kumva ngo itashobora kwigako canke n'utazokubaka mu gice cya kane bise guhuza ibitsina kuba bisangi canke homosexualité baravuga ikibazo nibaze yuko nubwo iwacu kitariko kiravugwa biriko biragaragara ko hari ibiharuro bigaragaza yuko ngaha mu Burundi hari abantu benshi bahuza ibitsina babisangi genda fise umugenzi yakoze ivyigwa vyerekeye guheza ishure aravuga ko haciye imyaka ngira nk'ibiri canke 3 ahejeje yuko mu matohoza mu enquête bagize
dushobora kuba dufise abantu barenga 5,000 banditse bahuza ibitsina kandi babisangiye. Aba banditsi bavuga yuko nubwo tutariko turabivuga ngaho iwacu, ikibazo kirahari cyane, umenga ni vy'Iburaya, umenga ni vyo muri Amerika, ikibazo turagifise. Baravuga rero ko iki kintu ni icaha, muga kandi banatubwira inyifato dukwiye gufata. Mbega guhuza ibitsina ku bantu babisangiye ni icaha gute? Mbega nka twebwe nk'abakristo tutegerezwa kugira inyifato gute kuri abo bantu basanzwe bari muri izo ntege nke canke muri ico caha? Ego tuguma duhera nyene hande ku ntango, Imana yaremye umugabo hamwe n'umugore kugira ngo umugabo yiyunge abane hamwe n'umugore wiwe. Rero Imana yaremye umugabo n'umugabo, ntiyaremye umugore n'umugore. Hanyuma umugabo muri rya hame nyene baduha muri igice cya mbere, ko Kristo akunda ishengero akagigura, kandi ishengero yamagara kugamburuka no kubaha Kristo. Ntibatubwira yuko ni icaha kubera ko Kristo nakwa kandi ntazorongora Kristo nyene. Oya, ni Kristo n'ishengero. Umva ko biratandukanye, kandi n'ishengero ntirongora ishengero. Oya, rero mujya hamwe nyine yuko Kristo akunda ishengero. Imana biremye kugira ngo umugabo agire umugore. Urumva ni icaha dukurikije rya hame Bibiliya yatwereka muri Efesiens 5 yuko Kristo ntiyiguze Kristo yiguze ishengero, kandi ishengero ntigiguzwe n'ishengero nye cyane riri kunishengero cyane igambukira ishengero gambukira Kristo. Hanyuma inyifato nibaza yuko inyifato batubwira, inyifato tugiye gufata muri abo bantu nuko hari abantu bavuga yuko bavuka bafise cyo kigumbaguma cyo gukunda aho bisangiye igitsina. Rero abanditsi baravuga ikintu cyafashije cyo uko nitwihutire kubacira urubanza, kuko natwe mu bigumbagumba turemanwa nabyo biba bihengamiye kucaha. Ico turagicira urubanza tukakivuga ko ari kibi, ariko twebwe tutacumva. Urumva natwe dufise ibindi bigumbagumba bihengamiye mucaha. Urumva rero abantu ntibakwiye kwegezwayo cyangwa gushura ku ruhande cyangwa no guciga urubanza. Twebwe abavutse bwa kabiri n'abandi bose bako badukurikirana abavutse bwa kabiri hamagare kubereka ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana, mugabo kutagamije gushikira iyo nyifato, ariko kugira ngo tubegere twasangize ubutumwa bwiza, kuko kubegeza no kubacira urubanza bizotuma n'akagozi kari gahaye twoca kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza gacika. Ariko tukwiye kubegera n'urukundo rwa Kristo n'ubuntu bw'Imana mu kubihanganira, hanyuma kandi no kubafasha mu kubereka ubutumwa bwiza, mu kureka ijambo ry'Imana ico rivuga. Ariko tutabegejeyo. Amen. Hari umunsi tumaze gukora ibitabo by'iwe ngaha bishika kuri 2 yitwa David Platt, nibaza ko ushobora kuba umuzi. Niyo karavuga ati nivyerekeye ubuhinga canke ubumenyi vya science byerekana yuko hari abavukana ico kigumbagumba mu gahe n'abandi bagitorana iyo bakuze. Donc mugaka avuga ati ntaco bitwaye abatavukanye kwifuza uwo basangiye igitsina, twese twavukanye kwifuza dusangiye igitsina natwe. Ati mugani bice bitubwira ngo navukanye ivyo vyifuzo ndarekure guca ndabikora. Twese urumva tuba dufise vyifuzo dukwiye kuzana ku musaraba kugira ngo bihindurwe, kugira ngo Imana duhe kwihangana, kugira ngo Imana duhe kugirirwa neza, kandi haruzi uburero bwinshi bw'abantu baciye muri iyo nzira kandi Imana yagiriye neza. Abakurikira internet ngira barazi umudamu amaze imisi ariko aramenyekana yitwa Jackie Perry, asanzwe ari umukozi w'Imana kandi ni umuririmbyi n'umwanditsi, niwe yamashinga intayo ko Imana irabohora ivyo bintu. Ubu yamye ari homosexuel muri lesbienne, ariko ubu arubatse kandi afise abana babiri no kuronka umwana muri nondwi. Donc bisigura ngo ivyo bintu nimba uri muri abo bantu bameze uko ushobora kwegera umusaraba, urashobora kwegera Kristo, arahindura kandi akaguha ibindi vyifuzo. Ego hanyuma Maxime mu gice ca gatanu bise ubucuti bw'abatubakanye, tugarukire ku muhungu n'umukobwa. Baravuga ukuntu bikwiye kugenda hagati y'umuhungu n'umukobwa, bakishura ku bibazo bitatu
dukwiye kwibaza canke abantu bakwiye kwibaza abahungu n'abakobwa mutubwira ivyo bintu bitatu mbega canke ivyo bibazo bitatu dukwiye kwibaza hamwe n'inyishu dukwiye kubitangira ngira abakiri muri urwo rugendo rwo kurondera canke abari muri ubwo bucuti baza barabushitsemo. Ego ndabivunaguye nko mubivuze ni bitatu. Icambere nuko bavuga ngo mbega ndashobora kugendana n'umuntu n'umukobwa ku muhungu cyangwa ndashobora kugendana n'umuhungu ari umukobwa. Ico kibazo bacishura bisunze ryahamenye twavuga yuko Kristo akunda ishengero akagiye gura kandi ishengero yamagariwe kubaha no kugamburukira Kristo. Bacishura ko ico kibazo mu gihe ushaka kugendana n'umukobwa cyangwa n'umuhungu ni mukwiye tukunda kuvuga mu kirimi cy'abaje no gusohokana. Bakanywesha iyo teme iri hafi gufrequenta gusohokana umuntu akwiye gusohokana n'umuhungu cyangwa umukobwa mu ntumbero yo kuzoshika muri mariage mu kubakana kugira ngo berekane bagaragaze cyaki n'ijambo ry'Imana tubwira ko Kristo akunda ishengero. Ishengero ryubaha Kristo mu gihe abantu bariko baragendana badafise iyo ntumbero yo gushika kukubakana no kugira isezerano. Ivyo bintu bavuga abanditsi bavuga ko ivyo bintu ubo bihagarike kuko no guta umwanya umwaka uracari ku ntango bihagarike. Kandi ikibazo bakwiye kwiba hari tubazo bakwiye kubazanya hagati yabo mbega umuhungu ashobora kubaza umukobwa mbega uribona twagize ubukwe twagize ubugeni. Umukobwa nawe akabaza umuhungu ati uribona twagize ubugeni. Akubwiye oya mushaka muhagarika ko nta mwuko ko muraje urumva. Hanyuma ikibazo ca kabiri bavuga mbega biremerewe kuryamana n'umuntu imbere yuko mubakana. Barakoresha imirongo yo muri ibyakozwe n'intumwa 15 umurongo wa 20. Hama barakoresha imirongo yo muri Paulo yandikiye abikorino ca mbere igice ca gatandatu umurongo wa 18 yuko Bibiliya irerekana iravuga mu Gifaransa impudicité, impurité, immoralité sexuelle, ego kwifuza ubushakanye. Iyo Bibiliya kiravuga ibyonye biratwereka ko Bibiliya tubwira kuryamana n'umuntu kugira kuryamana n'umuntu imbere yuko mwunga isezerano imbere yuko mugira ubugeni. Ibyo biratwereka ko Bibiliya ibitubuza cyane gose n'icaha. Tubivuge ko biri n'icaha kuryamana n'umuntu imbere yuko mubakana. Cyo nshaka bica gatatu ikibazo babaza mbega biremewe canke ndashobora gusohokana n'umuntu ataravuka ubwa kabiri. Ico kibazo ngepete kumve gituma twende nuko hari igihe nyine ni ibintu bigenda biraba kenshi mu kibano turafise abagenzi babayemwo canke babirimwo ariko Bibiliya twereka yuko nitwemerewe. Paulo arandika nyine abikoye nababwira ati umuco nshobora gufatana no mwiza. Yari aravuga umuco ufatana no mwiza biba byagutse afise ibyo ariko aravuga mugabo biragutse urashobora no kumvamo yuko nitwemerewe gusohokana n'abantu batavutse ubwa kabiri. Kandi abanditsi baravuga ati none bashaka none nsohokana canke nkagira ubukwe n'ubugeni n'umuntu atavutse ubwa kabiri sinzombwira ngo ashigikire mwivuga butumwa sinzombwira ngo ashigikire ngo tujane gusenga sinzombwira ngo ashigikire mu kurera abana mu kwimana igomba ijambo ryayo kuko no twubakanye ntaravuka ubwa kabiri urumva. Rero barishura yuko ni gutakara no nivyemera Bibiliya gusohoka n'umuntu ataravuka ubwa kabiri. Bimaze ko ivyo bibazo bitatu. Maxime bega bagenzi bacu duhora tubaza gaca kubari ati ciyemo na umuntu mwiza hanyuma mu gikindi naco ntambuza gusenga kandi nindabizi nyene ko ntazomufasha guhinduka. Bombega bakwiye gutahura iki bakwiye gufata iki? Cambere coco mu butumwa bwiza si tukwe gutahura suko twebwe sise duhindura abantu. Urumva si twabavyara bwa kabiri tuvuga uko biri. Urumva twebwe ico duhamagariye mu butumwa bwiza nuko twumva ubutumwa bwiza bukaduhindura natwe twababwira ubutumwa bwiza ariko mwe mu Imana ni wahindura kandi wabyara bwa kabiri. Rero kugendana n'umuntu canke gusohokana n'umuntu
uvuga ngo nzomuhindura iryo ni kosa rya mbere so umuhindura irya kabiri kosa abantu baravuga ati azohinduka kumbura Imana nzomugira ubuntu mu minsi iri imbere ubizi gute biriya twereka ko hari abana batazokizwa ntitubifuriza mugabo ntakere kwikubwira ko umuntu muzobana ari mu bazokizwa rero nazo ko amakosa amajambo abiri bakunze gukoresha aya makosa yuko nzomuhindura canke azohinduka umuntu akicizere ko azomuhindura atari bamuhindura akicizere ko azohinduka atavyo bavugaye n'Imana umuntu ari kumwe n'umuntu yataravuga ubwa kabiri nico kimwe no wabundi wa mbere umwaka uracari hafi nyene nahagarike kandi niba byoroshe kuko hariho gukwegana yo arashobora kugira ubucuti n'umuntu ugasanga hari muko murakwegana muko mugifasa twavuga ko abantu bariko baratirana nyine ukuntu rero ntiba byoroshe ariko iyo mwamaze kugera kure biba bigoye ariko birasaba ubuntu bw'Imana no kwinginga Imana ngo Imana igukize aho hantu. Wow. Turiko dusa n'abarangiza tugeze ku gice canyu ibi byose nye tubivuze nk'ivyanditswe nk'ivyo dusoma mugabo ku mpera baragira intaye sivyo hari intaye zitari nke ziri ku mpera mu minota ibiri wakoresha umunota umwe kadushingira intahe y'umwe hanyuma n'undi munota kadushingira intahe y'uwundi turangiza ego intahe ya mbere tukiri kwico kibazo nyine twaduherukiye ko naho ifatanye n'ico kibazo mbega mwashobora gusohoka n'umadakirijwe hari uwashinze nahe muri ako gatabo aravuga n'umukobwa hanyuma yamenyanye n'umuhungu hanyuma bakimenya nyene abanyene barumva bariko barakwigana hagati yabo nyene umwe ashaka kwigira uwundi biryoshe nyene ariko uwo mukobwa yarabizi ko umuhungu ataravuga ubwa kabiri hanyuma yari umuhungu nyene ngo yize ku ishuri rikomeye ry'ubutunzi mu Faransa bigisha by'ubutunzi hanyuma amaze gutembera mu bihugu bitandukanye avuga n'indimi zine urumva hama kandi umuhungu nyene yamwomye inyuma imyaka nk'itanu urumva afise n'ingeso nziza urumva baramubwira ko amukunda ariko aravyumvira hama haheze igihe kuko ngo yamaze nk'indwi zibiri atameze neza umukobwa kubera ko ati arumva ko Imana iriko amubuza kugenda n'uwo muntu kuko n'uwo muntu aravuga kabiri hanyuma aragenda aramuhakanira arambwira ati ntibikunda arambwira n'ivyitwazo vyotuma bidakunda kandi bimwe bija mu ry'Imana barako umuhungu yogenda abiranka urumva hama icamufashije nuko yagize umugenzi abiganirira hanyuma nawe arambwiza ukuri arambwije ukuri hanyuma nawe ariyumvira ati ntegeza kuba ijambo ry'Imana kandi ivyo umuhungu anyemera kuzongera neza kuzomfata neza kuma agaciro arizera Imana ko Imana ivyo ishobora kuyimuha amina hama kandi yarafise ivyimfatiro vy'ukuri ijambo ry'Imana navyo birafasha hanyuma hariyo no gukunda ishengero byamufashije harimo gukunda ishengero bati nina Gana ubugeni n'uwo muntu adakijijwe sinzasubira gukorera ishengero nzokora ishengero ko kandi yashenye nakunda nakunda kubamwo ndace ndabika ushinze ndabavamo ikintu kidakongo rero arampamagara igihe kimwe aramuhakanira burundu hama kandi birahera anavuga anahayangiza yuko uwo muntu ari umugenzi umugabo wiwe kandi barafise umugabo akitijwe akunda Imana Ego. Wow intaye ya kabiri nafashe sinzi gituma nafashe witwa Sam ni wacha umugabo wa Fiji urumva hama yo nayo irafise cyo tandukanye ko ngo wowe ngo myaka 16 nyene atangiye kumva ikigumbagumba yuko yitegure kugira mariage hanyuma myaka 18 yiga muri Institut Biblique Glasgow hanyuma arahura n'umukobwa hanyuma barakwigana baramenyana nyene ukuntu nyene bagenda umukobwa agenda arakurana n'umuhungu nyene hanyuma aramubwira ko amukunda aramubwira ati nukuri ntibikunda hanyuma wacha avuga mu nahe yiwe andwa ngo myaka 18 naragerageje ya mbere ndonka esheke ya mbere ku myaka 10 zose aguma ziharura gusika kuri zine hama ku myaka 10
19 aha ari mu ishuri ryisumbuye ryigiriye muri ville mu Faransa aho nyine akunda asura kugira ese kandi biranka imyaka 20 aho avuye ku ishure acaja mu ishengero urumva hanyuma aragerageza biranka hama ku myaka 21 arasora aragerageza biranka amatanga kwibwira ati jewe nibaza yuko Imana imamagaye kuba inkone y'umwami célibataire hanyuma ati je nukuri nibaza ko Imana itangiye kumamagarira arababara yumva ko dignité yiwe ibaye agaciro kiwe hanyuma nawe nyene agize intambuko nk'iyo havuye umugore we agenda kubiganira umugenzi aramubwira ati je nibisanzwe guhakanirwa inshuro 4 nibisanzwe kandi nawe ariyumvira ati mbega yaba agaciro kanje gahagaze yuko ivyo abakobwa banyumvira noba ngowe kuba abantu hari ubaza muje mu bucuti ntibikunde umwe babiri batatu ntibisigura ko udafise agaciro bisigura ko hataragira comment araguhuza na mugenzi wawe aha micahereza ko kingyohera mu kurangiza aca yibuka asa nk'umuntu yibuka ati Imana irigenga yego urumva Imana irigenga nigeza kuyigira icizere kuyizera hamica kabiri aravuga ati guhusha canke kunanirwa kuja mu migenderanire 1 2 3 si byo byerekana yuko nivyo kutwereka yuko aho tugira agaciro urumva hama aravuga ati agaciro kanje nigahagaze ku byo gukunda n'umukobwa ko bitakunze aba agaciro kanje gahagaze yuko Imana ndemye mu ishusho ryayo hama kandi ikirenze ivyo Imana yarungitse umwana we w'ikinege kugira ngo amfire hazuke ku bwanje kubw'icubaro c'Imana rero aragaruka ko Imana yigenga ibintu nyamukuru aragaruka ko Imana yigenga hejuru y'ivyo byamushikiye haragaruka kandi yuko agaciro ko nigahagaze ku kuronka amasano kuze kwivuga ariko agaciro gahagaze yuko hari uwamuremye hama kandi uwo nyene yamuremye yaramukunze atanga umwana we gukinira kugira ngo amufire ku musaraba nacu bitwaye amapoto menshi twizera Imana yego tuyubaha yego imisegonda 30 umuntu yasomye iki gitabo cose akwiye gusigarana ikiga Maxime nako ndavyumvira cyambere cyo tukwiye gusigarana yuko ubucuti hagati y'umuntu n'umukobwa nuko buriho kandi Imana yabushizeho kugira ngo bwerekane kumwe Kristo akunda ishengero akagikura hama kandi n'ishengero ikwiye kugamburukira no guca bugufi no kubaha Kristo kandi rinezerewe ica kabiri ikintu abantu bashobora kwibaza yuko bino bintu ko ndabizi cyangwa ko abimenye cyangwa ko azobirimbura ko akabimenya azovyishoboza ntibyoroshe turakeneye inkomezi z'Imana turakeneye ingufu z'Imana hanyuma ica gatatu ni ikintu Imana yariko yanyigisha ko misi heze nyene byerekeye ubucuti numva no kwibwira kanje nkahanura abaye kwadukurikirana yuko umukobwa atubaha Kristo ntibizokunda ko yubaha umugabo hama umuhungu adakunda Kristo nawe nyene bizokunda ko akunda ishengero nako akunda umugore mamba bariye akunda umugore ntibikunda rero nibaza yuko muri ivyo byose tugasigana ibi bintu bibiri hama tukizera Imana tugasenga Imana ngo ibidushoboze n'ivyoroshe amen turagushimiye cyane Maxime wakoze cyane twizere yuko nikindi gihengira twamagara dusubira twitabe yego twizere kandi ko ushobora kugaruka Imana iragufashije gushira mu ngiro bimwe muri gitabo ufite intahe bizobishobora ego hanyuma tukaba turanga ikiganiro cacu murakoze cyane bari ko baradukurikira turabasezeye ikiganiro cacu kirangiriye ngaha tuzasubira mu kindi kiganiro mutumire mushasha n'igitabo gishasha tukaba tubifurije kwanda yamuranirwa mu byo murimwo mukurikirana n'ibiganiro vya HTV Burundi murakoze cyane nawe utaha